Ikigo kijejwe kuraba ubuziranenge mu Burundi BBN kuri uyu munsi wa gatatu igenekerezo rya 27 Munyonyi mwaka 2024 cyatunganije ibirori byo gutanga agashimwe k'ubuziranenge mwaka 2024 ku mahinguriro atandukanye ari ngaha mu Burundi nk'uko Engineer Ngezahayo Jeremy umuyobozi mukuru w'ico kigo abivuga akongera kanatubwira nico babonye inyuma y'ivyo birori. No munsi twari dufise intumbero zibiri kugira tubatumeko. Intumbero ya mbere nuko twateza kubaha no munsi agashimwe kitiriwe umuhinguzi wa mbere canke ihinguriro rya mbere mu gihugu. Ya kabiri naca ngomba kugira BBN ifatire hako kaje kugira isigurira abantu amategeko bagira mu guhingura. Uno munsi rero cyane vyari ivyo bibiri kugira haya ako gashimwe abazoduserukira mu gashimwe k'akarere itariki 5 z'ukwezi kwa 12 no kugira tuyasigurire ibindi byose kuko by'ubuziranenge no kuma dusigura iminsi yose uzohura n'abantu no kuma tubasigurira ariko no munsi kugira tuberekane abatowe kugira baserukira Burundi ari bo baronse agashimwe k'abahingura neza ngaha mu Burundi muri uyu mwaka. Ico nabonye muri inama kandi nakibonye nigihe twabarungikira ubwo butumire nuko hari abafise ishaka ubona ko ari abantu bafise ishaka kugira bakore neza ibintu bitagira ubuziranenge. Hariho nabandi twarungikiye ubutumwa ntibabwitaba kandi ubona ko bakora neza mugabo bari kuba nabo nyene bari muri abo mugabo ntibitavye ivyo biratubabaza cyane nagomba ntume ko ndababwira nti hanyuma tubatumye ko muzokwame mwitaba kuko ni ibintu vyiza cyane kugira mwerekane ko mutera mufise donc mutera muje imbere naho umenya ko ico bita mu gifaransa evaluation mu kivaluwa mwebene ko mutera muje imbere mu mwaka wakona ko muri ko muratera muje imbere rero nabonye ko ngaha harimo abantu batera baje imbere mugabo nabonye ko abandi bariko baje imbere mugabo atagomba ko kubimenyekana kwiyemera ngo bimenyekanishe ntibujuje ivyo twabahaye ngo buzuze. Amahinguriro rero yaronkejwe ubwo bushimwe akabashika ku 16 muri ayo ane ya mbere akabazocaja mu ihiganwa ry'akarere ka Afrika y'ubuseruko izobera ikampara mu gihugu c'Ubuganda. Engineer Ngezahayo Jeremy aravuga ivyo yiteze. Ico twiteze nuko muri aba cyane abagiye batowe twibaza ko hotogwa no Murundi n'imiburi biri n'umwe canke babiri bakaba muri tugiye kwiganwa muri mu karere bakabamwo hamaniteze ko bazobandanya no misiza bakora ibintu bitagira ubunenge bongo bizira ubunenge bongo bimeze neza cyane hama mu mwaka uza tukaronka n'abandi benshi bazosora kuguma bahigana baza muri rihigana. Tubibutse ko ico kigo cama gitanga ubushimwe ku mahingurira mwamwe yubahiriza ubuziranenge kurusha yandi ku mwaka utashi.